iyo tuvuze worship leader umenga uwo muntu ari imbere yacu agira turongore umenga niwe agira provoke rero agira dufashe abikure muri twebwe cyo tuyihimbaza biteye ubwoba sivyo na gatoyi kuko worship leader nawe abari mu bandi bariko barahimbaza Imana abari mu bandi bariko bararirimba siwe atuma bivyuka muri twebwe vyiburuka muri twebwe. Nagira mvuge ikintu gikwiye kuguma mu mitima yacu kindi kandi gikomeye cyanyamukuru nuko dufise worship leader par excellence ni Kristo namwene Yesu. Muribuka ko Bibiliya ivuga ko ari we umuhuza w'abantu n'Imana muri Timoteyo igice cya 2:5 Bibiliya ivuga ngo hari Imana imwe n'umuhuza umwe ari we Kristo Yesu kandi Kristo niwe yatanze ikimazi gikwiriye kitogawa. Uwo rero niwe muntu twovuga ko ari leader cyangwa worship leader wa vrai atagasembwa atakanenge na kamwe. Nkemu tumuvuze ko nk'umuntu abikora par excellence Bibiliya ivuga ngo niwe akisha aba data. Abo bantu rero nabo kwigirako nibo bukuri ntibogereranywa n'umuntu n'umwe muri twebwe mu guhimbaza mu gutazira Imana. Ivyo ntibikuraho ko muri Bibiliya hariho akarorero duse keza k'abandi bantu bashobora kuba barabikoze mu kurongora indirimbo nka Miriyamu turamuzi aje imbere abandi akarongora indirimbo. Turafise uburorero bwo muri Zaburi abaririmbyi baririmba reka nsinzi ko nkoresha chorale ya Dawidi Hazab n'abandi. N'uburorero bumwe dushobora kubona muri Bibiliya bw'abantu bagiye imbere abandi mu kuririmba. So nagira iki kintu nk'intangamarara vuge nti turavye kungene tugikoresha ntidukwiye kuvuga worship leader, dukwiye kuvuga umurongozi w'indirimbo kuko twabonye ko worship ni ikintu cagutse kitagarukira mu ndirimbo gusa. Umurongozi hajejwe iki biragutse mugabo ntitwohera kuri ico, ntitwohera ku kuvuga icajejwe. Dukwiye kuvuga umurongozi mu ikoraniro ry'Imana akwiye kuba uyuhe, akwiye kuba ameze gute. Mu makoraniro menshi hama hariho akantu kumva umenga umuntu ahagarara imbere akavuga akaririmbisha abandi umenga n'umuntu nataco yoba azi naho ijambo ry'Imana ryoba ari rikeyi muri we umenga ntaco bitwaye. Mugo uwo muntu akwiye kuba umuntu by'ukuri yitwararika kugendana n'Imana, kurongorwa na Mpwemu, kumureka akiga. Uwo muntu akiga ijambo rya Kristo akarigenderamo. Ntakwiye kuba umuntu bamwe bavuga bakunda gukoresha ijambo ngo reja. Ntakwiye kuba umuntu ajoboroye, akwiye kuba umuntu nawe yuzuye Mpwemu agendana n'Imana. Ico ni ikintu canyamukuru dukwiye kwitwararika imbere yuko tuvuga ivyo ajejwe. Uwo muntu akwiye kuba uwo mw'ishengero ry'Imana. Reka rero tuvuge ico ajejwe. Munyemerere ndababwire ico umuntu yitwa Bob Coplin mu gitabo ciwe ca Worship Matters yavuze. Gerageje kukivuga mu Kirundi novuga nti afashijwe kandi arongowe na Mpwemu afatanya kuri kwa Bibiliya hamwe n'umuziki niko dukunda kubivuga kugira ngo aninahaze agaciro k'Imana n'igikorwa cyo gucungura ca Kristo. Agatera intege ishengero ngo bafatanye mu kuvuga, mu gusemerera no kuryoherererwa uko kuri. Nakivuze muri rusange ariko mu kanya gato cyane nshaka kuvuga ibigize iyo definition hanyuma bidufashe gutahura ico uwo muntu yashatse kuvuga. Afashijwe kandi arongowe na Mpwemu Yera. Afashijwe kandi arongowe na Mpwemu Yera bisigura iki? Bisigura ko uwo muntu akwiye kwisunga Mpwemu, ntakwiye kubikora uko agomba, ntakwiye kuvyuka mu gitondo ngo narabimenyereye. Oya, n'umuntu akwiye kwama akonta kuri Mpwemu Yera imisi yose mu kwinginga, mu gusenga, mu kubana nayo kugira ngo abikore aciye bugufi kandi abikora uko Imana igomba. Ikindi akwiye kwama yiteze Mpwemu Yera. Kubera iki? Urashobora kuba witeguye wasenze ufise ibikwiye
uburyo bwo kwitegura, muga mu mwanya wo kurongora indirimbo arashobora kukurongora ukundi kumva arafise uburyo bundi ashaka kubikoramwo kugira ngo ahezagire canke ahaze canke agenderere ihanga ryiwe. Donc ni vyiza ko umuntu yama yiteze nkebo, akwiye kandi kuba umuntu reponda ku burongozi bwiwe. Hari uwavuze ati kwitega mpemu ntaco bimaze utiteguye kumwumvira. Ivyo babitwengeje umuntu yovuga ati yo nditeze kandi yambwiye bikagarukira ngaho. Ntaco bimaze iyo umuntu akubwira hanyuma ushire mu ngiro ivyo akubwiye yopfuma biheba, mugabo ntibigarukire ngaho. Uwo muntu akwiye gushira mu ngiro ivy'Imana yamubwiye. Ico cari kimwe. Muri ya definition yacu duhejeje kuvuga bavuze ikindi kintu gikomeye, bavuze bati arasira hamwe, arakombina uko kuri kugutanga ukuri kwa Bibiliya n'umuziki akabishira hamwe. Kurongora ikoraniro birarenze umuziki baje, birarenze umuziki. Kwitwararika umuziki nkaho umenga niwe uja gufasha abantu guhura n'Imana. Umuntu abafasha agace gato cyane akibagira ikindi kintu canyamukuru, ukuri k'ijambo ry'Imana. Ivyo rero uwo muntu yitwa umurongozi w'indirimbo akwiye kwitwararika ivyo bintu bibiri, kubifatanya. Uwo muziki mugabo uwo muziki urimo ivyo bintu vyankenerwa dukeneye ariryo jambo ry'Imana. Icya gatatu, ikindi kintu akwiye gukora ni kuninahaza agaciro k'Imana iri n'igikorwa c'ubucunguzi ca Kristo. Kuninahaza agaciro k'Imana iri n'igikorwa c'ubucunguzi ca Kristo. Kubera iki? Umuntu akwiye kurongorera ikoraniro, kurimbura kukuri kuri mu ndirimbo ku buryo bibashikana kugukangarira ubwiza bw'Imana, ubwiza bwa Kristo, ubwiza bw'Imana muri Kristo Yesu. Ivyo ni ntabanduka, ntaco tubisubiriza. Tuvyibagiye tukabikuramwo, ivyo turiko turakora ntibiba bigifise ca kindi cuko turiko turahimbaza Imana. Igihe dukuyemwo kuno kuri ko twensista dushimangira ko abantu bihweza ubwiza bw'Imana muri Kristo Yesu. Iki kintu ntidukwiye kugishira ku ruhande. Akwiye kwitwararika yuko ari umuziki uri kuratwara abantu mu bigumbagumba vyabo bigende, mugabo ko umuziki watumye abantu bumva y'amajambo hanyuma Imana ikabagenderera igakora ku mitima yabo bakabona ubwiza bw'Imana muri Kristo Yesu. Ikindi twabonye nuko ngo atera intege ishengero. Ngaho rero atera intege ishengero gute? Hari ibidakwiye gukorwa. Baje twama tubona ibicapo byinshi by'abantu bitwa ko bari kubaratera intege ishengero ngo bahimbaze canke baririmbe basengere mu ndirimbo. Ico dudakwiye gukora ni kubabwira ngo kora iki, girana gutya nkaho umenga nivyo biza kwerekana yuko vy'ukuri bahimbaje Imana. Donc kugerageza kura muri bo inyishu y'umuntu ariko arahimbaza Imana kandi itavuye kuri mwebu aba muri bo, ivuye kuri wowe uri kurabamanipira. Ikindi ntibikwiye ko dukulpabiliza canke tubuze amahoro abantu nkaho umenga yo acatangura kwiyagiriza, sinabikoze kubera wewe ntakoze ivyo wewe ushaka. Siko bikwiye kugenda. Ico ni ikintu kibi kidakwiye gukorwa, ko kwirinda. Kenshi turabikora bitewe ngira n'ubwoba canke ikindi kintu, kuba ntabona bariko baravuga, bariko baraheponda ko iki bataririmba nkuko nshaka. Ariko naho vyoba bimeze gutyo, iyo ni piège ntidukwiye kuyigwamwo. Goce tubwira abantu ngo twagize gutya mbega komene ubagiye kugukuguru ngo ari Imana yakuguhaye. C'est pas bon, si vyiza kumanipira. Hari ibintu vyiza byo dusamaza wo kwibaza ngo ivyiza byerekana yuko ishengero ryagenderewe n'Imana. Hariho abantu baryohewe, muziki waryoshe, igihe atanumwe yawushize peut-être yabaririmbye neza bose. Hari ibindi vyiza umuntu yo kwirinda ntibigusamaze, ko naho ari vyiza ntibyerekana ko ishengero ryagenderewe n'Imana. Nibi abantu hari igihe baba baryohewe basimba n'umunsi byaryoshe, indirimbo zaryoshe, ntawataye, abantu badugije amaboko barize,
ntaco batakoze, bapfukamye n'inkomezi zabo zose ntaco batakoze, kuko ivyo vyose hari igihe bitagaragaza yuko abantu vy'ukuri bagenderewe n'Imana. Ndashaka sinovuga ibidakwiye n'ibidukanga, ntavuze ibikwiye gukorwa mu kumotiva isengero ngo rihimbaze canke riririmbane natwe, nico twavuze. Hariho ikintu gikomeye gukoresha umuziki, amajambo n'inyifato yawe y'umubiri gukwega attention, sinzi umwene kivuga ukundi mugabo bose kubakwegera kuri jambo ry'Imana no mu gikorwa ca Kristo, mu gikorwa c'umusaraba. Tidukwiye kubakwegera kumva umenga vya bintu tuje kuvuga hejuru bimwe bidusamaza, bakwegere kukuraba iyo Mana, kuyihweza, kuraba ca gikorwa c'umusaraba, byose wisunze ukoresheje ijambo ry'Imana. Hari igihe ukora ivyo bintu byose ukabakwega, ukabexorta, ukababwira ico gikorwa c'umusaraba, ugakoresha ijambo ry'Imana, ukabona umenga isengero ntaco ryakoze. Hariho ibintu bitatu bishobora gutuma isengero ritareponda nk'uko bimeze. Icambere, kuba bitigishijwe uko bigenda, uko abantu bakwiye kuririmba bakabihimbarizamwo Imana. Ikigira kabiri, kumbure uwo munsi indirimbo mwateguye ntivyari bimeze neza, nukuraba icapfuye muri ubwo buryo. Hariho ikindi ca gatatu nacone gishoboka, ni igihe isengero uriko urarongora ryuzuyemwo abantu baje mugabo vy'ukuri batarahura na Kristo, batarizera. Kandi twaba tuzi ko igikorwa co ninahaza Imana dukoresheje izo ndirimbo gikorwa n'abantu vy'ukuri bavutse ubwa kabiri, nibo bakwiye bashobora kugikora kuko bikwiye. Ivyo rero ntidukwiye kuvyirengagiza, ca bidusunikira kubandanya twinginga Imana bikore igikorwa cayo muri twebwe. Hari ikindi kintu ntoreka kuvuga, twavuze muri ya definition yacu, atari intege isengero ngo rimukurikire, rimuhujanye mu guproklama no kuryoherererwa ukuri. Duhuye no tugirane inkuru y'ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo, ariko tukabana tukongera tukaryoherererwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umuntu yitwa John Owen yanditse avuga gutya, nyemere naco ndakibasomere: aho umuco w'ukuri utari akompanye na experience spirituelle y'ubushobozi mu mitima yacu, uwo muco uhinduka idini canke ubuhakanyi. Igikorwa c'Imana turiko turaririmba ikatugenderera, sinibaza ko vyogarukira muri bimwe twariko turavuga gusa kuvyihweza. Ivyo twihweje mwemu arabikoresha muri twebwe, bikavyara kuryoherererwa ukuri no guhinduka. Hamwe ata kintu kiriko kiraba mu buzima bwacu ngo duhinduke, vy'ukuri vyo bari mpfagusa ivyo twaba turiko turabamo. L'experience spirituelle y'ubushobozi bukorera mu mitima yacu ni ikintu gikomeye uwo mwanya, kugira ngo bidushoboze vy'ukuri kunywana inezero zikuri ku mwami wacu. Reka mvuge ikindi muri ya definition, arico ca nyuma ya definition, ni ukurondera ubuzima bwose kubw'icubahiro ciwe. Iki kintu kirakunda kutugora twese. Turafasha abantu, turabegereje, turiko turabexorta, bahimbaza Imana, babona ubwiza bw'Imana muri Kristo Yesu. Mugabo hari ikintu ukunda kwibagira, ndashaka ku mutima, ni ukubereka ko guhimbaza mu ndirimbo tutagarukira ngaho, hariho ibindi bitugiye gukora hanze. Ubuzima bwacu ukwiye kwisunga rya jambo ryo mu Baroma igice ca 12, hamwe Pawulo ariko aravuga ngo mutange ibimazi mibiri yanyu ibimazi bizima vyera bihimbaza Imana. Ngo niko kwikorera kwayo kigarukira kuririmba, mu buzima bwacu ubwose yiyangaza kuja kuminahaza no guhimbaza Imana. Niko umurongozi w'indirimbo afasha abariko bararongora birenze kuririmba, nico arakoresha amajambo akadomako yuko naho bariko bararirimba bakwiye kubandanya bayihimbaza mu buzima bwabo. Ico nariko ndavuga. Ikindi gikwiye kudufasha ni uguhitamo muri za ndirimbo tuba twateguye, twama turiko turategura, tugahitamo indirimbo zivuga ubuzima bwose, ibirenze za ndirimbo zisanzwe zivuga umusaraba gusa, mugabo tukaja no mu bindi, mbega nkwiye kubaho gute mu buzima bwanje. Ikindi kintu ca nyuma ni ukwibuka isengero ko naho indirimbo ziheze, ariko tuvuga ngo umwanya wacu ngo rero umwanya uraheze, tugiye mu wundi mwanya, n'ugiye mu wundi mwanya tuba tugiyemwo,
icyo tugiye gukora, nimba ari amashikano tugira dutange, nimba ari ikindi kintu tugira dukore, turacabandanya duhimbaza Imana. Ntibigarukiye muri wa mwanya wo gukoresha indirimbo, turacabandanya duhimbaza Imana. Guhimbaza Imana kwacu n'ubuzima bwacu bwose. Ndangize kuri iki kibazo mbagize, mvuge nti ntituza gusenga kuba Imana haba ntituza gusenga kuba Imana nk'abahungiye, icyo dukwiye kugikuramo, ariko tuza kugira ngo kwizera kwacu gukomere, hanyuma dusubire mu isi tube ibishinga ntahe bya Yesu Kristo.